Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mboneshakure igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere igenekerezo rya 15/0/2024. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru bene aya, inkuru bene izi kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri no mboneshakure imwe rudende bigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye atana kamwe kavuyemwo umwanya ku mwanya. Hano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Abanyekongo bakoreshaga umupaka wa Ruhwa uhuza Uburundi n'u Rwanda bavuye mu miji ya Uvira ndetse na Bukavu bahangayikishijwe n'ifungwa ry'uwo mupaka. Ijwi rya Amerika rigera ku mupaka wa Kavimvira kuri uyu wa mbere hari imodoka zibarirwa mu majana zari zitwaye abagenzi b'abakongomani bari bavuye mu mujyi wa Bujumbura bagana i Bukavu. Abandi nabo bari bavuye i Bukavu baja i Burundi. Zimwe muri zo zari zapfiriye mu mazi hari mw'ibarabara riri kuri uwo mupaka. Abandi bagenzi nabo hari abo bahekaga ku mugongo kubera amazi y'umugezi wa Nyagara yafunze umuhanda. Vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kubana natwe. Nayo mu bindi kandi umugambwe MSP Inkinzo usaba leta y'u Burundi ko umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe yoshirwa mu cicaro c'incungu y'ubumwe bw'abarundi. Usigura ko iryo teka yari yaritewe n'umwami Mwambutsa wa kane ariko aryakwa n'umuzo wa Repubulika ya mbere kumvo uvuga ko zitamenyekanye. Umunyamabanga mukuru hakaba n'icegera c'uwuserukira imbere y'amategeko uwo mugambwe yabivuze kuri uwa 15/0 ni mu gihe bibuka imyaka 59 irangiye uwo mushikirangoma agandaguwe. Joseph Bizimana ahamagarira kandi umurwi CVR ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi gukora amatohoza kuba mugandaguye. Uwo mugambwe umenyesha ko uwo mushikirangoma yarwananye urugamba rwo kwikukira n'umuganwa Rudoviko Rwagasore ni nyuma y'igandagurwa ry'uwo muganwa. Wibutsa kandi ko n'ijambo ryo kwikukira ryashikirijwe na Pierre Ngendandumwe. Basaba rero ko iryo jambo yavuze ryoshirwa ahabona rikaba ari ryo ryohora rivuzwa ku wa mbere mu Kakaro. Vyinshi kuri no nkuru navyo nyene ni muri ano makuru ntuje kure. Nayo mu yandi makuru kandi ni inkuru itari nziza ni n'inkuru iteye agashavu. Umupfasoni yitwa Minani Yozofina yarapfuye anizwe mu ndwi iheza umwaka w'2023. Uwo mupfasoni hakaba yaba ku mutumba Mugerama wa komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Abamunize bakaba baramenyekanye nk'abasore babiri bo mu Mvugo muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba nyene. Naho abo basore babiri bafashwe n'igipolisi, dosiye y'urwo rubanza i Nyanzarake ikaba itariko yihuta. Amakuru dukura muri komine Nyanzarake akaba avuga ko ikiriko kiratevya iyo dosiye hari igiturire kigomba guhabwa inyamiramabi iyifise mu ntumbero yo kuyizimanganya. Abanyenyanzarake bakaba basaba abajejwe ubutungane kwikubita agashi bareke kuza baratevya imanza zisanzwe zifise ivyagirije bikwiye. Ino nkuru itari nziza nayo nyene ku buryo buramvuye ni mukanyi muri ano makuru ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Kumwe natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Araba handitse ijambo sabone cange subscribe urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri no mboneshakure ibibatohoreza hama ikabibashikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Ano makuru rero ku buryo buramvuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko abanyekongo bakoreshaga umupaka wa Ruhwa uhuza Uburundi n'u Rwanda bavuye mu miji ya Uvira ndetse na Bukavu bahangayikishijwe n'ifungwa ry'uwo mupaka. Ijwi rya Amerika rigera ku mupaka wa Kavimvira kuri uyu wa mbere hari imodoka zibarirwa mu majana zari zitwaye abagenzi b'abakongomani bari bavuye mu muji wa Bujumbura bagana i Bukavu. Abandi nabo bari bavuye i Bukavu baja i Burundi. Zimwe muri zo zari zapfiriye mu mazi hari mw'ibarabara riri kuri uwo mupaka.
abandi bagenzi nabo hari abo bahekaga ku mugongo kubera amazi y'umugezi wa Nyagara yafunze umuhanda. Bamwe mu bashoferi b'ishirahamwe rya Mapasa ritwara abagenzi muri Kongo bavuye Bujumbura bari basanzwe bakoresha umupaka wa Ruhwa, bavuga ko hari igihombo kinini kuri bo kongera kunyuza ibinyabiziga vyabo mu kibaya cya Rusizi. Ese Binama Richard ni umukozi w'umwe mu miryango idaharanira inyungu muri Uvira, ashimangira ko uku gufunga k'uyu mupaka bizagira ingaruka kuri bo kuko hari igihe basanga umupaka wa Kamanyora wafunze saa 9 hama bakanyura kuri Ruhwa. Aha kandi ku mupaka wa Kavimvira ijwi rya Amerika ryahahuriye na bamwe mu bacuruzi ndetse n'abagenzi bari basanzwe bakoresha umupaka wa Ruhwa, aho bavuga ko kugufunga byazamuye igiciro kuko kuva Bujumbura uja Bukavu unyuze muri Uvira hari ibihumbi 60 by'amarundi mu gihe byari ibihumbi 35 by'amafaranga y'amarundi. Pacifique Biganiro, umuturage w'umukongomani ukorera muri Uvira ndetse na Goma, yakoreshaga na wenyine umuhanda wa Ruhwa uhuza Uburundi n'u Rwanda, yemeza ko usibye abagenzi bawukoresha ndetse n'abarwayi bavaga Bukavu bakaja kwivuriza i Bujumbura, aho abona ko batazoroherwa gukoresha inzira ya Prene. Usibye abakongomani bavuga ko batewe igihombo n'uko Uburundi bwafunze imipaka yabwo n'u Rwanda, n'abacuruzi b'abarundi bakorera ku mupaka wa Ruhwa nabo nyene bataka igihombo. Ubusanzwe abaturage b'abakongomani barimwo abanyeshure, abarwayi, abacuruzi ndetse n'abakorera amashirahamwe yigenga bari mu bakoreshaga uyu mupaka wa Ruhwa bavuye Bukavu ndetse na Goma. Igihugu c'u Burundi cafunze imipaka yaco n'u Rwanda mu cumweru gishize inyuma yo gushinja u Rwanda gushigikira inyeshamba za Red Tabara. Ni inkunga u Rwanda rwagiye ruhakana igihe cose ico kibazo cazamurwaga. Nayo mu bindi kandi Minani Yozofina yarapfuye hanizwe mu ndwi iheze isozera umwaka w'ibihumbi 2023. Uwo mupfasoni akaba yaba ku mutumba Mugerama wa komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Abamunize bakaba bamenyekanye nk'abasore babiri bo mu Mvugo muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba nyene. Naho abo basore babiri bafashwe n'igipolisi, dosiye y'urwo rubanza i Nyanzarake ikaba itariko yihuta. Amakuru dukura muri komine Nyanzarake akaba avuga ko ikiriko kiratevya iyo dosiye hari igiturire kigomba guhabwa Inyamiramabi iyifise mu ntumbero yo kuyizimanganya. Abanyenyanzarake bakaba basaba abajejwe ubutungane kwikubita agashi bareke kuza baratevya imanza zisanzwe zifise ivyagiriji bikwiye. Bamwe muri abo banyagihugu bo bakaba bavuga ko naho abategetsi bo hejuru mu Burundi harimwo n'umukuru w'igihugu baguma basemerera, bamwe muri bo n'ukurira bakarira kubera ibibera mu gisata c'ubutungane biteye isoni, ngo nta kintu na kimwe gishobora guhinduka muri ico gisata ku ntwaro ya CNDD-FDD ngo ifise umugambi wo gusasira indava ikibi ihereye ku gukingira inkozi z'ikibi zinyegeje muri uwo mugambwe. Abarundi bose ku bwabo banyenyanzarake ngo bakwiye gufatana mu nda bikure ko intwaro ya CNDD-FDD, ngo atari uko uwutarashikirwa n'ingorane atewe n'ubwo butegetsi ngo azoteba ashikirwe. Twagerageje kurondera umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Makamba kugira tumubaze ibijanye n'iyo dosiye y'urupfu rwa Minani Yozofina w'imugerama muri komine Nyanzarake turamukena. Iyi nkuru ikaba yanditse ku rukuta rwa Radio Haguruka, ikaba yaranditswe na Dondo Dieu Mbazumutima. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakuriye imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe.